Aho ni kw'isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ahariko habera igikorwa ca mbere co kimwe no mu yandi makomine 12 yafatiwe ko mu ntango ugutoza amatagisi hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Abajeje gutoza ayo matagisi barasiguye uko bigenda mu gihe babashikiriye umudandaza. Mu kubuhinga bushasha nk'umutoza kore cambere kimwe uramanza ukatsa imashini. Hede kwatsa imashini ucitamo ikate simu. Maze kwacamo ikate simu ushaka connection zajemo. Winjiye urashamo code yawe mbakabanga. Kumva ikigenda ikwereka etape zikurikira. Gacubandanya udiscrive nyene etape zikurikira. Gapapuro gatandukaniye ko. Bona agasogwa ni machine direct ubwo nyene. Niko ako kwatubaha kwatugatora iyo tukazana tukabaha nkuko nyene. Bona nka maze karonga. Jenda kamuhaye nka cyasinya ngaha ndasinya. Sinyatire yiwanje. Nawe nkamuha nana agasinya. Abariko nizaji wanje je nyenda kamuhaye ngaho kuyo zina. Aje gusinya acamo amafaranga umunsi twaje mu gatondo twabigisha mba bukebuke twabigisha twaje mu buryo gushasha mu iterambere. Tuba twadukoja dupapuro bandika nkuko tekuru umunsi dutora imashini ku buryo ivyo dukoze nohe umva no kunzego zidukurira bahita babona ivyo tuko turakora bataramanyanga. Abadandaza bo mu isoko ya Kayanza ubwo buryo bushasha baragize ico babuvuze ko umutoza kore yaje kumbuguza yampaye itike nayatanze badusiguriye baratubwira ko ari umugambi mwiza mushasha waje kugira ngo igihugu gitere imbere mu bijanye n'ubutunzi nukuri navyakiriye neza ico mbwiye abadandaza bagenzanje nuko bokumviriza kamo babateye kugira ngo ntazogire umuntu areka kubugura bamuhaye itike. Leta ndayisaba nyene ko yoguma nyene yongereza ubwenge kugira ngo urabona nk'ubu n'ubwenge tutari tumenyereye, ndayisaba yongereza ubwenge kugira ngo nyene itere ija hejuru igihugu gitere kija hejuru. Umunyabanga ntahegahezwa mu bushanganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ari kumwe n'abandi bayoboze mu bisata bitandukanye vyegwa n'uwo mugambi barishikiye nabo nyene kuraba ingene bikorwa mu isoko ya Kayanza baraganira n'abadandaza kubijanye n'uwo mugambi mushasha wo gutoza amatagisi. None bakurije amajana 5 bagusiguriye igituma literambere rya twese kuba kuri muto kwiga kuri mukuru. Rero bagomba ko amahera we urishe kuko ngaho urumva ntiwohaza ubudandaza utaha ataco utanze ashike mu kigega ca komine kuko aho muri komine babonye yuko yaguhaya n'amahera bayabonye n'izina ryawe na telefone base kuvuga ngo babateze imbere akomine n'abandi bantu bakomeye na urimwo izina ryawe riranditswe muri amazina y'abantu bose batanga ikoro. Aho mu isoko mu Kayanza ibidandazwa bahora batozwa ko itagisi y'amafaranga 200 kuva hatanguye uwo mugambi w'ubuhinga bushasha bariha itagisi y'amafaranga 500.